baba baje ati mbega federation yarabwiye ibyo Dinamo yari igiye kamanda basigurira ukuntu basketball tunganije ngabo tugire hajya basketball cyangwa la fédération de basketball ifise le pouvoir délégataire niyo iserukira ubushikiranganje bw'inkino n'imico kabo mu Burundi mu nkino z'amaboko bita basketball kuvuga yuko la fédération de basketball niyo yangaja ibikorwa bya basketball mu gihugu no hanze y'igihugu ako tuba tukumvikane neza kugira ngo ngabe dusanga twagiye hirya no hino ama fédération niko akora si twebwe twenyene no munani ma fédération y'aba rugby y'aba football y'abandi ama fédération atunganijwe gutyo natwe turafise ubundi rwego duhurira mu bita seno comité national olympique duhuriramo ibyo twita ama fédération hanyuma iyo seno turengeye gatoyi cyatugenda mu kintu bita ministère nama organe atatu ashobora gukorana kugira ngo avuge hejuru ya fédération ni fédération ni seno na ministère ku rwego rwo hejuru haca haza bivana n'ama fédération natunganije muri basketball ni FIBA monde itwara ko tege FIBA bahita FIBA 1 cyo gituma mwumva hose itwa FIBA ngo muri football zose nitwiri zitwa FIFA nizo twa CAF bivanye na ibyo kwita ama continent twebwe ko dutunganije dufise izina rimwe kwisi yose America bahita FIBA muri Afrika bahita FIBA hose mugabo mu yandi ma fédération usanga titwa cyo kimwe bivana n'intunganya twebwe rero tugize ikibazo kigenda directement muri FIBA monde bageza bagaca baza niyo batanga intumbero ya nyuma uko bitunganije rero la fédération iratunganya ama compétition ayo ma compétition abagomba gukarifya une équipe iyo équipe kayiserukira igihugu bisigura ko Dinamo yatsinze iyo twita Viva Basketball League mu mwaka wa 2023 ikironka uburenganzira bwo guserukira abarundi n'abarundi kazi biciye muri compétition yabaye aho bwo nyene cyatunotifya FIBA monde tugakopi FIBA Afrique kuko niyo continent twari bamwe ivyo byarakozwe ico gituma baca badusaba amakete iyo ageze ama participation ko twokuzuza kugira ngo Dinamo iparticipe rero ibal ifise ibice bitatu bine nyamukuru igice cya mbere niyo twokwita road to bal tutangura guhera ni jonjora kugira ngo abantu bashe kubakarishye mu gito kwita elite 16 iyo road to bal rero bandikira la fédération de basketball nitwibe twangaja l'équipe qui sort niko tuyisinyira yo tanga ma liste de ordre de mission niko tuyirika muri byose uvuga ngo tudasinye nivanga irenganye iyo zone ikigena muri twokwita elite 16 naho nyene c'est la fédération yandika igasinya tuenganye ngaho rero cyatugenda mu byo kwita ama conference twatwije muri finale ya mbere ibera mu conference zone usanga ama equipe anane akina kugira ngo bagishire muri finale ya nyuma twita finale de playoff iyo rero arenganye elite 16 amasezerano ari hagati ya FIBA hamwe na NBA avuga ko les équipes cyazigenda ku négocier hamwe na NBA directement icyabaye rero niki twebwe aho tugeza nuko ubwa mbere kwanza Uburundi bari bugeze kuri ijya ntambwe experience ntabwo yaba kuri Dinamo yaba kuri fédération yari experience abantu basanzwe bamenyereye Dinamo yasinye amasezerano na BAL ubwayo bwari bwa mbere tubonye ko equipe isinya amasezerano en dehors de la fédération irasinya amasezerano mu kwa kabiri itariki 9 twagiye kwibona ko twabironse mu nyuma hatangirwa impari yango tubone neza muri amasezerano ibirimwo nta byinshi niba biri clair mugaho kwambara baravuze bati muzo kwambara imayo tubahaye zika sponsor tubahaye nta hamwe mu byo twasomye jusqu'à l'heure actuelle bigaragaza izina ry'imayo bazokwambara
sivyo twabonye mu nyuma baravuga bati tuzokwambara muzokwambara imaze wa sponsor tubahaye. Rero mwambaje mutiyo twari tubizi ego twarabimenye. Kuwa gatanu buca bakina niho ikibazo caje habona. Tukibajijwe n'abatwara umugwi. Twaravuganye birafata inzira byaciyemo biragera hajya bigera. Rero muca mumbya muti kubera kimanye nyimuteba. Icyambere iyo umuntu asinya amasezerano nibaza ko birezo kubwira abamutwara. Mu masezerano nasinye harimo ibi n'ibi. Mwavuze muti harabaye ama demande d'explication bimeze gute? Nibaza ko kubera abantu batarasanzwe bamenyereye ko ari twebwe twabangaje byari byoroshe ko wenyene canke l'équipe ibikora. Rero byasaba ko l'équipe igiye kurepresenta igihugu. Rero twari tubizi kandi mu byo mbona twabuye tuyaga twabuye tuvugana ko twamenyeshejwe mu mwanya muto twako byo tubiza gukora. L'équipe Dinamo turabana turavugana murabona ko na match ya mbere bayikinye. Mu mategeko iyo umuntu amaze gukina match ya mbere muri competition nuko baba bemeye ibikurikira kandi match yarabaye comptabilise yaraharuwe iremegwa kandi ko nayivuze avuze ko kuri RFI navuze ko batatu barije kugira ngo bazifuke ni batubajije twagize ama correspondance hirya no hino bwa ama correspondance ni batwishuye barabakinishije ntabwo batubajije iyo batubaza twari kwabwiye ati yego ni mugire kujya nyene kandi gatubasaba ko abandanya kujya nyene. À notre grande surprise comme tout le monde tubona yigira kabiri ba telefone ibyari kuba byiza bari gukina kujya nyene bari basanzwe bakinye uko bari barabibemereye hakiri kare. Numva kuno cishura gutyo au début sinzi ko ari wundi mu byerekeye ico kinyisho mu turi kumwe yofasha. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikibazo cha Dinamo ico gikuru cyane ico gikomeye ico cyatumye mbere n'imitima y'abarundi benshi n'abakunzi ba basketball ihungabana cyane. Hari abavuze bati uno munsi imitima y'abantu ntiri hamwe kubera urukino rwa basket tutazi yo riko ruraja. Nivyo ikibazo cha Dinamo caratubabaje twese aho turi twarababaye cyane. Ariko igikuru nukuraba tujehe uno munsi ku ikibazo cyashitse. Dinamo yaritabiriye inkino za BAL. Cyambere mwomenya nuko tugeze mu nkino za BAL umusponsor ntabwo abari akiri igihugu cy'u Burundi kuko iyo ekipi isohotse kenshi usanga ifatwa mu mugongo n'igihugu igafatwa mu mugongo n'abayisanzwe bayifasha. Ariko igeze kuri ruya rwego ibigeze aho ifashwa nyene na BAL. Rero mu gufashanya hatezwa kubaho amasezerano. Ayo masezerano rero niyo yabaye bwa mbere arakogwa hagati y'umugwi wa Dinamo na BAL. Cyo mwomenya nuko umukinyi ageze muri BAL bavuga ko ari un professionnel ntabwo asubira kugaruka gukina kuri ca kibuga cacu hajya ku departement. Bari umukinyi ageze ku rwego rwo hejuru kandi rukomeye. Ayo masezerano yabaye hagati ya Dinamo na BAL twe muri federation twamenye dutevye. Kuyamenya dutevye byarumvikana kuko yari amasezerano ari hagati ya BAL na Dinamo. Ivyarimo rero twarabibonye mu nyuma twarabonye cyane akadusovye ariko kasovye n'abarongoye federation yuko batamenye umwambaro bazokwambara kuko no masezerano nta birimo handitswe gusa yuko bazoshikirizwa umwambaro bahashitse. Rero buca match ya mbere iba naho twabona yuko umwambaro uri ko Visit Rwanda naho nyine tubimenyeshejwe n'abarongoye Dinamo. Ikibazo rero kiba kivuye aho niho ca tugerageza gutorerwa inyishu ariko mwarabonye yuko match ya mbere barayikinye kandi twaranezerewe kuko baratsinze baranabakeje duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi bantu benshi barabakeje bakina bafutse kajya ka Visit Rwanda ariko match ya kabiri ntibabemereye. Ariko ico bamenya nuko na match ya mbere yari yabaye valide.
bora nibaza yuko ico kibazo aho cari kirengeye cyane gose federation cari kirengeye gose ku buryo cabaye ikibazo kidatorega inyishu gusa muri federation carondereye inyishu mu mpande zose z'igihugu. Inyishu rero yashoboye kuboneka ni zijya nyishu mwabona ishirahamwe rya basketball ryaza rirarungika kuko zaba ari nyishu zivuye mu nama n'ingingo.